igisata c'uburimyi ndiko ndagerageza gukoreramwo kandi n'umuntu nzokoreramwo ni igisata cyo kubagara, gupompa, kuvuga gupompa imiti ndetse no kuvomera. Ihangiro ni yuko ikora yonyene yikoresha mugabo yonyene ikikoresha ariko ikaguma iganira n'umuntu kuko izoba iri connecte ku buryo bw'uko ishobora kurungika amakuru. Hanyuma nayone ntizokora ari yonyene mu murima, robo zizogenda ari mugwi. Intumbero ni yuko iyi mashini isubirira umurimyi mu bikorwa hama akakora ibindi. Kuvuze ngo nibije kuntu kuvuga kumbure gusubirira canke kugabanya uburuhe kuntu uvuga ku murimyi, mbega ntubona ko bizova bisanga na wa murimyi kumbure yarabishijweho no kubagarira abandi ko akazi kazoba kamuheranye canke azobandanya abaho nyene bizogenda gute? Ugiye kubiraba uno munsi abapompa benshi bakoresha amapompa, yego, kandi bapompa bari mu mirimo, yego, ariko ijya miti bapompa ni miti n'uburozi ahanini. N'uburozi kuko icici giterwa n'umuntu kirashobora kumwica, kandi myinshi itera n'amakanseri. Rero nagize ati je ngomba nkora imashini ishobora gufasha yuko umuntu yonyene aba ari yivomera umurimyi atarinze gushikanya, ikabikora ariyo yikoresha. Hanyuma ikice ciyongera ko n'icuko umuntu apompa ku by'ukuri igiterwa, pana yuko apompa hose, agapompa igiterwa kugira ngo akoreshe umuti muke ukenewe. Ni ikintu kijanye na intelligence artificielle mu byo kugira kumenya igiterwa canke ikitari igiterwa, canke kumenya igiterwa kigwaye n'igiterwa gikomeye. Izo itegerezwa kuba ifise ububasha bwo kumenya iti iki ni igiterwa, iki naco ni icyatsi, mu gihe cyo kubagara ikarandura icyatsi. Nk'ubunye urabona yuko karegeye ku bushuhe, karengeje ubushuhe bwa 31 kaca gakoma induru. Urabona ko nyene urabona ubu kari kuri 30:50. Reka nkore ko kugira ngo ubone ingene kaca karenganya iyo 30, urumva yuko kaca gatanga alarme kugira ngo aho uri hose uze kuraba ikibaye. Amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media, Irebe FM, usanzwe dukurikirana uri mu Burundi, uri mu mahanga, ndakuramutsa ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yo kwamana nawe. Nukuri biranezera cyane iyo tuze ku kiganiro, ukaba the first mu kugira commentaire, ukaba the first mu kugira partage, ukaba the first mu kugira like, comment na share, reka n'ibindi byose biradutera intege cyane cyane kurondera ibiganiro byinshi muri ya ntumbero yo kugwana nuvugana ya progression, cyane cyane kwirukana nuvugana ya terambere, ibintu cyane cyane biri mu nuvuga development biri mu terambere cyane cyane mu gihugu cyacu, twirukana yambona kazoze ya 2040 2060, dutera intege twereka abarundi ibyiza by'iwacu, ko abarundi tuticaye, ko abarundi turi ku kazi atari umwe yicaye. Ndakubara ati rero uno munsi natewe iteka nuvuga ryo kuza nuvuga muri atelier y'umwe mu bajene cyane cyane ariko arakora, yakuye amaboko mu muzu, aravuga ati reka bijya jevi wanje Imana yampaye zijya ngabire, kumbere zijya physics ziri mu bwonko bw'iwanje, kumbere ndabisohore ndavyaplike, kumbere ndabizane, kumbere bizatura yuko bizozana umusaruro cyane cyane muri yantu mbere yuko tuzi neza yuko igihugu cyacu gisanzwe kibeshejweho na cyane cyane n'uburimyi n'ubworozi. Aho mbere bavuze ati rero jewe rero ngiye kuzana ikintu kitazosubira kuzakira ruhisha abarimyi haba mu kuvomera, haba no mu novuga no mu gukuraho ubucafu na cyane kugira ngo mu kubagara kugira ngo ibiterwa bikure neza. Aho mbere rero yaragize ivyumviro, arakaya hobo bwa mbere twayibona mu mengani gato, ariko amatwa dusumira kisha kwa kibig canke uko bikimeze kose. Aho mbere aza kubidusigurira, aratubarira ati mbega bimeze gute, mbega byatanguye gute, iyo ide novuga uwo mutwaro wamujemo gute, ko tuzi neza yuko abenshi baca muri byinshi bigiye bitandukanye. Kumbure reka sindabatwara umwanya, reka ndamuha umwanya Ahmed, kumbure tuvugane nawe tubariye byinshi mbega byageze gute. Ahmed ni sawa? Ni sawa cyane gose. Ire ko ndamutsa n'abakunzi ba Irebe FM, Irebe TV. Ego Ahmed, kumbure tugushimire cyane ku kanya, kumbure kukigoro wagize ko twagusanze uri mu biharuro birebire, wemeye kuduha umwanya, tugushimire cyane Ahmed.
mwakoze namwe kuko n'umwanya mwiza duhereza ijambo nabyo ni byiza cyane. Ego na cyane cyane ati mbega umunsi wa Ahmed wowe uri kugenda gute? Umunsi wanje ndacyuka nk'abandi hanyuma nkatunda mugabo hanininya umunsi akiri mu gatondo ni byiza gufata kayi kugira ngo umuntu aronke inguvu zo ku munsi hanyuma nkaca ngenda gukora hanini umunsi munini umwanya munini ndawumara ndiko ndagira recherche no kubaka ibyo mba ndiko ndubaka navyo nkabibamwe igihe kirekire kuko nabwo mva ngaha kenshi naho ntaha muhira ndabandanya kuko hari aho usanga hari utwo ntakoze canke naronsemwo iciyumviro nkeneye gushira mu ngiro rimwe rimwe ndabikora naho mba natashe. Umunsi wanje ahanininya igice kirekire kiba gifatiye mu bikorwa avuga ni mu bikorwa. Ego urakoze cyane Ahmed, tubonye wambaye umupira uriko novuga igicapo ca anti robots. Bega anti robots ni iki? Ahmed ni inde muri anti robots? Anti robots ni robo. Anti robotics ni company. Yego. Anti robotics ni company natanguje muri 2022 kugira ngo nshobore kuba nogira nokora ama appareil ya electrique, informatique. Mugabo ahanininya nifokarije kuri recherche mu bya robotique. Cyane robotique ikora cyane mu burimyi. Niho nabonye yuko noshira inguvu nyinshi nuno munsi akaba ari naho niko ndakorera. Urakoze cyane. Ati wabyinjiyemo neza na neza rero ryari Ahmed yavyumvise bati je ngoma nangure gukora novuga irobo izo rifasha abarimyi ryari watanga kubyinjiramo neza na neza ryari? Novuga yuko jewe navyamanye mu ndoto kuko jewe ibyo ndiko ndakora ubuye namye ndiko ndabikora kuva nkiri umwana, ariko robo ya mbere natanguye gukora k'ubushakashatsi nayihereye muri 2016. Nari mu wa kabiri muri kaminuza hanyuma canja kuyigirako igitabo cyo kurangiza ivyigwa vya kaminuza. Hama maze kurangiza ndavuga ati ntibiherera ngaha n'ubundi ndabibandanya ca ndabikomeza gushika kuri iyi saha ndacariko ndabikora. Na cyane agashigwe ka mbere twarabonye novuga nyine icubahiro igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi agukeza nk'umusore yitahuye. Wavyakira gute muba uhabwa no guhamagarwa na nyine icubahiro? Iteka ridasanzwe cingire ko ndanamushimira cyane nabo bafatanije kurongora kino gihugu cyiza. Mu miliyoni zirenga 12 z'abarundi kubo uwo bahisemwo ati wewe ngo twashimye ibyo uri kurakora turaguteye intege gendo bandanye. Murumva namwe yuko ari ikintu niteka kuri jewe, niteka ku gihugu, niteka ku muryango, niteka no kuvuga yuko ubwabyo nibikorwa ndiko ndakora biba bitanguye kwihesha iteka. Baba bamaze kubimenya bakamenya bati hariho umuntu ariko arakora ikintu no munsi ejo gishobora kuba cogira ikintu gifashije cyane igihugu, kandi byongeye kizofasha cyane kuko no munsi sinjyama ngo sinzire ko ndakora kugira ngo ndabishire mu ngiro. Rero nk'inyishu ni ibintu byari binezereye cyane, niteka nishimwe ntaco nashizemwo nk'inguvu. Bantoye ndi umwe mu bandi bariko barakora, ariko novuga ati ndashima nkongera nkashimira n'Imana kuko sinovuga yuko hariho inguvu nazikeya noba narakoresheje. Ego urakoze cyane Ahmed. Twinjira neza mu kiganiro ku bikorwa vyawe umaze iminsi uri kurakora, bikorwa bimaze gutuma Ahmed abenshi mu Barundi bamumenya. Ati mbega Ahmed wavuze ko izobafasha abarimyi gute mu bijanye n'iki? Ko tuzi ko mu burimyi harimo byinshi, hari abarima, hari abakurikirana imirima, hari bashira imiti mu mirima. Mbega iyi robo uri kurakora zizofasha cyane mu burimyi mu gisata cyayo? Igisata c'uburimyi ndiko ndagerageza gukoreramwo kandi n'umuntu nzokoreramwo ni igisata
co kubagara, gupompa, kuvuga gupompa imiti ndetse no kuvomera. Ico gisata ndiko ndakoreramo. Kubagara, gupompa no kuvomera. Uko ugiye kubiraba, kubagara ni igikorwa gikorwa mu mwanya, gisaba gukorwa mu mwanya muto, mugabo iyo ari ahantu hanininya bisaba abantu benshi cyane, bikaca bisaba uburyo bwinshi. Kandi ni igikorwa gisaba novuga precision mu gifaransa. Rero nabonye yuko nshoboye kugabaniriza uwo muruho umurimyi kuri ico gikorwa cyo kubagara, noba ndamufashije cyane mu kugira ngo ashobore kuba yogwiza umwimbu. Kuco kuvomera naco, no munsi murabona yuko kubijanye n'amasoko ntanganguvu, amazi ni ikintu abantu no munsi batariko bararaba cyane ngo bakoreshe bitonze, ariko buryaye ku by'ukuri amazi ni kimwe mu bidukikije gitegerezwa kubungabungwa kandi kigakoreshwa neza ku rugero rwiza. Rero muri iyo ntumbero, ufatiye nuko ibiterwa ubwavyo kimwe cyose kiba gifise amazi gikenera, ni byiza yuko ukihereza amazi gikeneye kugira kiguhereze umwimbu bijyanye ukwiriranye n'ibyo novuga mwinshi cyane mu gihe kironse amazi gikeneye. Kuko urengeje by'iki giterwa, ugabanije cyane bigabanya by'iki giterwa. Rero ubuhinga bwa none jewe nzanye n'ubwo gufasha uburyo umuntu avomeresha amazi akwiriranye n'igiterwa gikeneye. Hanyuma muri ibyo nyene haba harimo n'intumbero yo gukingira ibidukikije, kuko amazi arakeneye gukoreshwa ku rugero rwiza atakuyasesagura. Umuntu akavomera ari uko bikenewe. Hanyuma ico gupompa naco, gupompa mu bisanzwe ugiye kubiraba uno munsi abapompa benshi bakoresha amapompa, kandi bapompa bari mu mirimo. Ariko ijya miti bapompa ni miti n'uburozi ahanini, n'uburozi kuko icici giterwa n'umuntu kirashobora kumwica, kandi myinshi itera n'amakanseri. Rero nagize ati je ngomba nkora imashini ishobora gufasha yuko umuntu yo nyene aba ari yivomera umurimyi atarinze gushikayo, ikabikora ariyo yikoresha. Hanyuma ikice ciyongera ko n'icuko umuntu apompa ku by'ukuri igiterwa, pana yuko apompa hose, agapompa igiterwa kugira ngo akoreshe umuti muke ukenewe. Kuvuga umuntu akoresheje umuti ukenewe apompa muke, hama uko ukoresha muke urumva yuko mu byo wakoresheje mu kurima mu mwimbu urumva yuko uzoba ari munini kubera ntuzoja gukuramwo ayo wakoresheje mu kugura imiti ibiki. Uzogura umuti ukwiriranye n'ibyo igiterwa gikeneye. Hanyuma ikice ciyongerako ni ikintu kijanye na intelligence artificielle mu byo kugira kumenya igiterwa canke ikitari igiterwa, canke kumenya igiterwa kigwaye n'igiterwa gikomeye. Izo itegerezwa kuba ifise ububasha bwo kumenya iti iki ni igiterwa, iki naco ni icyatsi, mu gihe cyo kubagara ikarandura icyatsi, canke ari mu gihe cyo gupompa ikaraba ati iki ni igiterwa kigwaye, mbega kigwaye iki, mpompa umuti uyu. Ikaba yoshobora no gutanga proposition, kuko urumva intumbero ni yuko iyi mashini isubirira umurimyi mu bikorwa hama akakora ibindi. Kuko ugiye nko kuraba nk'abantu bafise nk'amatongo y'amahegitari nk'ijana, ushiramwo abantu bakora mu mahegitari ijana n'ibintu biragoye, bisaba uburyo bwinshi cyane. Ni intumbero rero ni yo kugabaniriza umurimyi ubwo buruhe n'ibyo bikorwa.
ego urakoze cyane Armel, uradusiguriye neza cyane kandi ndizera yuko abenshi babyumvise. Ni ikibazo umuntu acifuza ati mbega kuvuze ngo nibije kuntu kuvuga kumbure gusubirira canke kugabanya uburuhe kuntu uvuga ku murimyi, mbega ntubona ko bizova bisanga na wa murimyi kumbure yarabeshejweho no kubagarira abandi ko akazi kazoba kamuheranye canke azobandanya abaho nyene, bizogenda gute? Mu irobo si yukuza kumusubirira ahubwo ni yukuza gukorana. Wow, merci sana. Ni yukuza gukorana kumufasha kandi ugiye no kubiraba ku by'ukuri umurimyi uwa arima abeshejweho no kubagara agenda kurima kubera akeneye icinjira ego hanyuma yibeshe yabesheho umujyana ego. None niyo irobo zakora ari nyinshi hama umwimbu ukagwira ibiciro bikagabanuka nawe akaja gukora ibindi hako ajya kumara umunsi wose yicaye mu murima akaja gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bimusaba ubumenyi n'ubuhinga bw'umuntu aba afise bundi. Numva yuko bizoba bimufashije cyane gose, ahubwo bizoba bimuremuriye umutwaro kuko no munsi ugiye kuraba umukarani imodoka zikorera ibizigo ntizamutwaye akazi, zarakamworohereje abatwara abakeneye kudeplasa imizigo baracaye deplasa ego, ariko ahubwo byariyongera mu bundi byarafashije yuko mu bundi buryo bimworohereza akazi cyane ku gihe cyiza. Ugiye kuraba nk'aya mamashini ordinateur amamashini nyabwonko abahora bandika n'iminwe no munsi ntiyaciye ibashira mu bushomeri, ahubwo baronse igikoresho cyo kwandikisha abanyarutsa bakora akazi kenshi bongereza umusaruro. Rero ni nayo ntumbero si yo kwirukana abarima kandi noneho abarima ntihakenewe abarimyi baba benshi cyane gose mu gihugu, hakenewe bake bimbura byinshi bakagaburira abandi nabo bagakora ibindi bikorwa. Ego urakoze cyane. Ati mbega iyi mashini yawe izokora yonyene canke izokoreshwa n'umuntu canke ihangiro ufise bimeze gute mu bisanzwe? Ani ihangiro ni yuko ikora yonyene yikoresha mugabo yonyene ikikoresha ariko ikaguma iganira n'umuntu kuko izoba iri connecte ku buryo bw'uko ishobora kurungika amakuru. Hanyuma nayone ntizokora ari yonyene mu murima, robo zizogenda ari umugwi w'amarobo mu murima umwe azoba ari umugwi w'amarobo ku buryo ashobora gukora mu mwanya muto igikorwa cokozwe mu minsi myinshi. Nkaho wewe ugereranije ubona nk'igikorwa cokorwa indwi yose nkayo marobo kigakorwa nk'umunsi umwe. Kuko robo ntinza kuvuga ngo ndaza gutaha kugira akaruhuko, akaruhuko isaba ni uyihereza mu muyaga nkuba hanyuma ikacibandanya ikora. Urumva yuko azoba ari uwo mugwi rero, azoba ari uwo mugwi w'izo mashini zikora ishobora kuba yokora ijoro n'umurango kuko narazishirako n'intuzeya n'ibi vyuma bikwega imishwarara y'izuba bitwa plaque solaire zishobora kuba ni ukuvuga zifasha mu gihe izuba ryatse zikaba ziranaziganya n'uwo muntu n'uwo muyaga nkuba uvuye ku mishwarara. Ni kugira n'ubundi tubandanye tunahimiriza abantu gukoresha ama energie verte. Rero ni intumbero ni gukingira ibidukikije, korohereza umurimyi, kugwiza n'umwimbu, ni nayo ntumbero. Yego, na cyane cyane biranagaragara yuko uriko urakora kandi aho watanguriye saho ugeze. Twarabonye novuga ku kinyamakuru BBC ari benshi twatanguye kumenyera ni BBC ya tubona bariko barakubaza kubijanye n'iyo robo yawe nyene, ariko amatwa dusumira uko yari ngana kera ngo yarakuze, ngo yaranywe amata menshi, yahabwa inyama zikwiye, ubu ngo yarakuze yari sununuye. Byo bari byo nibyo cyane. Muki bigona muje izo mwagiye murabona zari ntono harimo n'izikoresha n'urubaho, ariko ubu yose yubatse mu cyuma, ni nininya vuba kabisa ndayishira ku mugaragaro. Ntimuzidoga zoba ari imwe ijya mu murima gakora igikorwa. Ego bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM, murumva yuko Armel akubari ati je burya si yaga amasigara cicaro burya very soon nzobatumako ndabarira ati nimuze murabe rero
wa muntu twagaburira hageze rero bya bikorwa rero harageze hatangura gukora kumbure atangure guhemba. Mbega Armel nka wewe kumbure umuntu akivuga ati mbega uzikora kugira ngo uzuzidandaze canke uzikora kugira ngo uzizikoteshe canke uzigabira abantu kumbure navyo birashoboka papa? Intumbero ni yuko zizoguma ari za entreprise hanyuma twe tugakotesha igikorwa, ni kuvuga ni location. Umuntu namba ari kwiyabonesha hanyuma twe tukamukurikiranira umurima hama akariha ico gikorwa kugira ngo vyorohereze umuntu wari we wese ntazoje kwiruka n'ama maintenance n'ama reparation arinda no kugura, kiretse ari uvuga ati je ndashobora kugura umugwi w'amarobo ngomba ngende kuyikoreshereza, aho ni sawa. Umuntu agomba kubigura, yego arashaka kugura umugwi wazo akagenda akazikoresha, aho ni sawa. Twe tukamufasha mu byo kuzibungabunga, canke hashobora no kuba iyindi societe ivuga iti twebwe dukeneye muzidukorere hanyuma tuzikoteshe natwe, ukuvuga ari handi umuntu akeneye kuzigwiza haba mu gihugu haba hanze y'igihugu ndetse no mu makunga hariho hose, kuko intumbero ni yuko biruka kw'iryo faranga mva makungu kabisa turizane ngaha natwe tukitwa ababosi. N'intumbero y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060 byose birashoboka, dukeneye yuko tubishikako mu mwanya muto cyane. Uyu mwaka wahariwe umwaka w'umunyamwete, ni umwaka wo gukora ikaja mu murima tukabibona kugira ngo turabe ingene twabibyaza umusaruro. Armel agize nya twibutsa mu mwaka wahariwe umunyamwete kumbure umuntu ari ku kivi sibyo nega Armel. Umuntu acifuza ati mbega Armel ugereranije ukarabuka estimate mbega iyi robo yawe aho igeze canke aho wifuza kuzobe ibyumviro byawe biri mu mutwi wawe, urabona kuzoba ingana nko ku mafaranga angana gute umuntu azoba yifuza kuyigura imwe? Kubera zizogurishwa mu mugwi, ku mugwi basi zari mugwi yazingahe bizovana kuko umugwi bivana n'ingene umurima ungana. Nk'umurima wa AR imwe 10 aho wonye bizosaba yuko nibindi byigwa tuzoja kudetermina bivanye washaka nizo dushoboye kuko no munsi sindatangura kugira ntunze ya production ya masse en série, uburyo ndazigira ari nyinshi, ahubwo ubuye ndanagira ko ntumirira n'abagwiza tunga baza n'imitahe hanyuma tubishire tubikore bikogwe hanyuma tubigwize tubivyaze n'umusaruro tubishikane no mu ntuze tubishikane no mu gihugu tubishikirize wa murimo babishikire n'abanyine bashikire ku mwanya mutoya, aho kugira gutanga igiciro nzofatira kuyo umuntu azoba yakoresheje. No munsi turacyari kuri prototype, dukeneye aho umuntu bizosaba yuko azoba yamaze kuziproduce ari nyinshi, niho umuntu azoca avuga ati ayo zatwaye naya igiciro niki. Ego Armel, ko tubizi neza yuko ivyuma bidasezerana, hari igihe uzana kamera kuri terrain ukabona umenga kamera itanguye kuzana umuntu w'umutwe munini, bibatse none kamera lens yanje yabaye ikibazo cyaha. Mbega izi robozi wawe uramaze kwetidia eske nivyashika zikagera kuri terrain ukabona zitanguye gutamba umuziki kandi zari zimezemerewe novuga kurima, izo bimeze gute? Zogenda gute? Ingene ndiko ndayubaka nuko izogenda iratanga makuru y'ingene iri kirakora, kuvuga état de fonctionnement interne yayo izogenda irayirungika, hanyuma umuntu akabaza ati yagize ikibazo aha ikitakora niki, hama ugiye kugira reparation akaba avuga ati nja kurepara iki. Yego kuko izoba ari robo iciye ubwenge kabisa. Yego kandi n'ubu iraciye ubwenge kuko irarungika amakuru, ndashobora kumenya amakuru y'ingene iri kirakora, ndashaka kumenya ingene imeze. No kuvuga yuko intumbero ni yuko nkora ikintu kishobora kabisa kuba mu kibanza c'umurimyi. Yego kikaba mu kibanza c'umurimyi kandi kikabamo neza. Yego na cyane. Yes Armel, kumbure ndabona neza yuko ivyumviro vyawe bitari byo ngaha gusa,
ari vyakure. Mbega apart y'iyi robot uriko urakora nta zindi robot urakora zikora ibindi bintu canke izindi equipment umaze gukora muri system yawe ya programmation usanzwe uriko urakora n'ama logiciel? Je nubaka ibintu bitandukanye, notama nk'ibyo nkunze gukora bitandukanye. Kare mbere yuko ntangura ubushakashatsi kuri robot, nari narakoreye kuri microscope numérique, ushobora gucomeka ku mashini cyangwa kuri telefone, hanyuma akaba ari ugira urabira amashusho. Ariko iyoye nabaye ndabandayibangira gato kugira ngo banze shira ingufu cyane muri iyi ntuze ya muri iyi robot. Ariko sanzwe nkora n'ayandi mapare atandukanye. Umuntu arambwira ati jewe nkeneye ikintu gikora gutya, gikora ibi, aca ndakimukorera nkakimuhereza uko acifuza. Karorero ibintu bijanye n'ivy'amatermosta nk'ubunye urabona yuko karegeye ku bushuhe, karengeje ubushuhe bwa 31 kaca gakoma induru. Urabona ko nyene urabona ubu kari kuri 30.50. Reka nkore ko kugira ngo ubone ingene kaca karenganye iyo 30. Urumva yuko kaca gatanga alarme kugira ngo aho uri hose uze kuraba ikibaye, uze ku intervene kabisa. Nkuko umuntu nshobora kugira bukaba butonya, kaba ushobora gukoreshwa, akaba ari uko ushobora kuba ufise mu nzu ukazura pima ubushuhe bwawe. Ahmed, none akobonye ufise amaboko none gafasha iki? Akana gakina ko wakoze? Aka nagapima ubushuhe, gapima ubushuhe, hanyuma kakaba gafise urugero rw'ubushuhe uregera, kabushikiri kakaca gatanga alarme. Hanyuma bikaba ari bishobora gufasha, dufate ari nko mu nzu shaka kugira akantu gagira ku buryo gashobora kugira ibyo gukinga umuriro, ubushuhe bubaye bwinshi kakatanga alarme canke kakactiva namba ari ventilateur canke anozenya climatiseur. Nimba ari mu gikoni urashaka kugashira mu gikoni ku buryo wifita yuko nkajya nk'abajya bafise ibikoni biri mu nzu, ushaka gusiga amavuta ku mbabura, hanyuma hakajamo urubeya. Urumva biya turatubona mu mazu, tubona haratse umwotsi hagaca hava amazi hejuru. Aka kafasha gupima, washaka kakaca gatanga niyo alarme, umuntu akaza namba ari kugara canke kuzimya. Aho rero urashaka kugapima ku buryo karonka ubushuhe bwinshi kagaca gasona. Ubushuhe wifuza niko kagerako, kuko ngahanye uraregera, ashaka kuregera ugashira ku bushuhe wifuza, aribwo bwose gushika nko kuri ku madogre Celsius nk'ijana canke nk'ijana20 maximum. Hanyuma kakaca gatanga alarme, ariko urashobora kuregera iyo wifuza kayishikiriye gaca gakoma induru na cane cane. Ko twabonye ko kanditswemwo mu Kirundi ngaho, kubera iki washimye kugashira mu rurimi rw'ikirundi? No munsi ugiye kubiraba hariho utwuma turavye uhava wite ugira uti ubwo nikakorewe mu Bushinwa, hanyuma ugaca ugenda ukakitiriye. Ariko kugira ngo ndavyirinde nabigize kazokwandike mu Kirundi no guteza imbere ururimi rwacu, kuko urumva ni byiza yuko umuntu abona yuko abana uno munsi bakure babona bati rega no mu Kirundi birashobora kuba birimo mu kantu nk'akahanye bigenda gute. Hasi nico ciyumviro kimuze mu mutwe, bica bimufasha kumukaburira ubwiye ukwiyumvira, naco ni ikindi kintu ciza. Ukabumba gutyo naho niwe wabigize ukabumba uko? Ego, navise imashini ishobora gukora gasohora ikintu ca plastique, jewe nkagicapa no design, hanyuma ikaca ikinyemprimira uko nyene ubushaka plastique, uko nyene nkeneye kiri en plastique, utarinze kujya ukarondera umwika ama mesure hanze. Ego, jewe nyene ni jewe ndabigira,
nkagira ibipimo by'iwanje hanyuma nkimprima nkongera nkabifatanya byose akaba ari je ndavyikoreye byose bikorewe aha iyi ni made in Burundi totalement made in Burundi nukuri Armel watubariye byinshi kubijanye n'ivyo imashini yawe yo kurima mbega imashini yawe izomenye ukuntu itandukanye nuvuga ibirimwa nuvuga ibitegwa haba igitunguru canke ibiraya izomenye ukuntu uburyo bitandukanye canke bizogenda gute itegerezo irabizi kubitandukanya irabizi kubitandukanya ikoresheje bya reconnaissance d'image bya intelligence artificielle iriga ikamenya gutandukanya ikamenya iti iki ni kiraya iki ni gitunguru iki ni giharage iki ni kigori iki ni cyatsi iriga kandi izobandanya yiga nk'uko umuntu yiga hanyuma akamenya akaba ari navyo bizoyifasha ku buryo ishobora yonyene kwikoresha kuko intumbero ni yuko yikoresha kandi ikakora neza izokwiga uburyo itandukanye ikiraya hamwe n'ikijumbu ikitandukanye umuceri hamwe n'ibiharage yego kuko umuntu agiye kubiraba arabibona akabitandukanya yego hariho n'utundi twuma turegera umwanya timer novuga yuko nshoboye gukora ibikorwa amantunze twuma dutandukanye twinshi kuko fatiye kuri iyi robo yegeranya ubuhinga butandukanye nsanga nshobora gukoresha no mu bindi bitandukanye ego ni ikibazo kimwe nashifuza ati mbega Armel watubariye ko wize muri Université y'u Burundi ahanini kenshi tukunze kumva abantu bakora ibintu nk'ibi ari abantu baba baraciye kumurena nka université zo muri Etats-Unis zo muri hehe mbega nta kaminuza yo handi hantu wigeze kubucamo niyo mu Burundi gusa je nize kuri Université du Lac Tanganyika ntumbarire Armel yego kuri Lac Burundi nabwo maze gusohoka ngira nka rimwe gusa maze gusohoka rimwe gusa naho sinarayaho ni hahandi uhonyura ku mupaka ukaca winjira ntaho ndaja kwiga gusa ndanabyifuza cyane nihogira umugwiza atunga avuga ati jewe ndakwisinye genda wige wongereza ubumenyi urabe ingene abandi bariko barakora izi robo urabe ibyo bakoresha urabe ingene babikora mugabe kubiteza imbere kandi gusumba aho bari byiza cyane gose naho cyo bari igihugu kivuze kiti wa muhungu reka tumurungike agenda akarisha ubwenge byo bari byiza cyane gose kuko akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze tumaze iminsi turaronka ama deception cyane ku baganga igihugu kiba ama bourse bagenda hanze bakagenda hariya bakiga bakanonosora bakaba aba docteur tukabarindira ko bagaruka ngaha mu Burundi kugira ngo bavure abanyagihugu kumbure n'igihugu cabo cyabibarutse kugira ngo bagifashe na cyane mu kuvura bene igihugu tukarindira tukabura mbega Ahmed nawe niyatera ibyo teka akagenda kumbure mu mahanga kwiga nuvuga kunonosora ubu canke kungura ubumenyi burya azova garuka ko canke azomera nk'ababandi bahemukiye igihugu abanamba kugaruka nogaruka nyine kuko ugiye kubiraba igikorwa ndiko ndakora ni igikorwa gisaba ingufu nyinshi kuko kiracyari na gishasha iyo uwo mutima ntarinda bufise uko nkeneye guteza imbere igihugu nta nibyo nari kwirikwa ndakora kuko nari gukora ibindi ariko uno munsi ndumva yuko jewe mfise umuhango wo gusubizana dukeya mu by'igihugu cyamaye Nuhame nosimira ahubwo byo byiza cyane yego yes umbre mu byo mwumvise byose mu kiganiro Ahmed yasabye ibintu bibiri kumbure umugwiza atunga iyo mwizera bagakorana kumbure bakazana le materiel bakameliorer igikorwa bigakorwa mu mwanya muto y'icene cyane umurimyi nawe kabatangura gukoresha ya robo yo muri anti robots cyane naho akaronka ruvuga bourse cyane umugwiza atunga mwizera akamurungika hanze kuja koronosura ubumenyi kugira ngo akaza kumbure amaze kumenyana byinshi cyane kumbure byongereza kumbure muri yangabirano mwe muyere yamuhaye sibyo Ahmed ego mu minsi yahera twarabonye igihugu mu gihugu twaravumbuye ahantu hari ubutare cyane harimo byinshi na cyane bikoreshwa muri ibi by'iwanyu mukoresha ama materiel mwabyakire gute nka mwebwe kumbure musanzwe mukoresha izo equipment canke ubwo butare bukorana cyane mu bintu byo gusudira cyangwa gukora amarobo umuntu amaze kuba akorera mu bintu by'ubuhinga usanga amakuru atari mashasha cyane kuko by'ukuri sagaseseshwa rumuri mu Burundi hari butare bwinshi butandukanye ikibazo aho kiri ni harakenewe yuko buhingurwa bugahingurirwa ngaha bukavamwo ibikoresho bikoze umuntu ashaka gukoresha hanyuma twebwe nyene tukavyikorera nk'ubuye
izi robo niko ndakora zikoresha zirakenera amatore, zirakenera amakompoza electronique. Harakenewe yuko abagwiza atunga bashiramo imitahe bakazana amayizine ngaha nyene bigakorerwa aha uko bikorerwa ngaho urumva bisha bizimbuka bisha bitworohereza twebwe no kumva yuko arico coba ari ciza cane gose bagize cyo bari byiza bakinvestisa bakabashije muri nahandi ho twayumvisa ni inkuru nziza inkuru nziza ariko yoba ari nziza gusumba mu gihe hamwe tuyivyaza umusaruro apana yuko bavyimba bajana hanze hanze bagasubira kuza kutugurisha k'ivyo twajanye ahubwo by'ibihe bikorerwe ngaha bihingurwe bivemwo ibikoresho tubikoreshe dukora ibintu made in Burundi abari made in Burundi kabisa mu gusozera nukumbure nikihe kumbure Armel atumirira no kumbure abajene ugwaruka badashaka gukora canke babitse amaboko yabo mu mpuzu barindire yuko leta nuvuga leta nkuzi leta mvyeyi bahakaze ubushaka umubira birakoye hanyuma abajene bo muri ino myaka ikintu kimwe no basaba nuko botahura yuko ejo mu bijanye n'ubuhinga nivyo vyateje imbere igihugu ejo nibo bazorabwa ibintu birazunguruka nivyo ushobora kuraba ukavuga ngo ngaha nta bikoresho ntaki ariko ubandanije mu mwidogo none ataco uterereye hose bikakuki vyiza nibagerageze ibyo bashoboye babikore ibyo badashoboye bavyige apana ibyo badashoboye babihebe ibyo badashoboye bavyige hanyuma babikore ibi bidashoboka nabyo bagerageza uburyo bwose bishoboka kuko no munsi hari ikintu kimwe je maze kubona nsanga abantu bahendwa n'ibyo babona ariko atari ko kuri akararo mfatira ko nako umugwiza atunga Elon Musk yavukiye muri Afrique du Sud muri Afrique yego ni mirane ya Afrique du Sud arakura araja Canada arava Canada aragenda itazi nta myaka ishika 30 ariko akora ibintu na leta zunze ubumwe za Amerika zitari bwashike bisigura yuko kubyukuri hakenewe umuntu ahaguruka akavuga ati je ngomba nkora ikidakoreka ikidashoboka ngomba ndakikore gishoboke kabisa ivyo navyo bisaba guhaguruka bisaba yuko umuntu araba urupapuro hakwandika hajya bose bandika ukandika muri marge kuvuga gukora igitandukanye n'abandi kandi kigakunda nico kintu gikenewe ugakreya ikiwawe bisaba kurara ijoro bisaba gukora ijoro uno murango bisaba yuko uwo umuntu uvuga uti jewe ntumbero yiwanje nuko siga iragi kugira ngo abazonkomoka ko n'abazoze ejo bazogire bati naka yaradusigiye ikintu napana kurengana kwisi nk'abaturiste uhuye n'abaturiste barasiga basi n'amadolari tugira ikintu tusiga bazotwibukira barasigara amadevize bazotwibukira cyane Armel ndagushimire cyane kumbure ni watangura test cyangwa ni watangura abantu uvuga kulansa uzoduhamagara nka Irebe Media Irebe FM natubwe kumbure tuze turabivyo vyiza bya robo ya mbere izo bikorewe ngaha mu Burundi iriko irakorana cyane cyane mu gisata cyo kwiba karibu cyane karibu nzobamenyesha bega hasigaye amezi cyangwa n'umwaka cyari haranye hafi nyene ni hirya yejo ni vuba ni umwaka nyene muri uwo mwaka nyene tuzobimenyeshwa tuvyizeye neza cyane kumbure tugushimire cyane Armel washoye kuduha umwanya ukatwizera ukatubwira byinshi na cyane cyane no guterera cyane cyane mu gwaruka ukadutera intege kubera yuko nitume tugingaho twicaye ngo leta izoduha akazi ukatubarira ati dukora amaboko mu mpuzu ngo dukore na nivyo vyiza tugushimire cyane Armel mwakoze namwe yes tuzosubira no gutaha wari kumwe na Irebe Media umutumira wacu witeka yari Armel Akimana kumbure nitwaja kuri test ni atangura novuga kwishira ku rubu novuga kuri terrain muzovyibonera Irebe Media iri hano ku bwanyu nimwe bagire rero kugira subscribe bye bye